turabandanya mu isomo rya mbere tuzirikana amajambo y'Imana azananye muri rino baruwa rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Turumvise ingene Pawulo agarutse ku majambo abiri akomeye akagira ati inkuru nziza twamenyesheje, Imana twabamenyesheje ntiyari ngo ego yongere kandi be oya. Aha nk'uko babitubwira nuko Pawulo yaragerageje gufasha ubwa mbere guhuza imigwi ibiri ayikoreye mu bakristo itacanwa batumvikana, kuko n'ubu wamusanga no ngaha mu bakristo no ngaha mu butumwa murabona abantu menga ntibumvikana, birabaho no mu bana b'Imana. Ugasanga ari bamwe bafise ibyumviro bimeze uko, abandi bakagira ibimeze uko, ugasanga rimwe rimwe hari igihe bisekana ukabona umenga birabagoye gutora ikintu nyamukuru babereye aho bose. Pawulo yari yagerageje gusa n'ubumvikanisha, iyo bise n'umuntu ariko aragerageza gusukamo bisumvikanisha abantu ukamenga ntaho ahagaze, cyangwa ugasanga n'ibyo ababwiye ukamenga ntibitomotse neza kuko aba ashaka kubashira hamwe. Murabona n'ubundi iyo nk'abantu badashize hamwe ukabona baje nko kwa patiri, ukabona ariko akubwira ibintu abyikwegerako yerekana ko abandi ari bo babi, yiteze ko nca namubwira nti ingenda bahamagara abantu bamara amazi imbere yawe ndarubacira urorera uryohe guca ukoma amashiti patiri arankunda. Uwundi aje agacaza nawe nyine akagira ati patiri bimwe akarindira yuko mubwira uti wishamisaho hinge uriya muntu nzomwereka. Ukabona umenga ni nk'abana iyo ashavuye naho uwo muhendesha uti cira ngaha nkubite iki kibuye nicyo cakubabaje yoca ahora, kubera gutwarwa cyane n'ikintu ukibagira bagira n'ikintu nyamukuru mwese muba murondera mubereyeho hamwe mu butumwa, muri ekleziya, mu muryango, mu mubano, mu mugwi w'ubutumwa, mu hajya muhira, mu rugo. Ijambo ry'Imana rikadutumira kumenya rero kwama dushira imbere ikintu nyamukuru kiduhuje, uko gushaka guhurira kuri Yesu Kristo. Burya twese tugomba guhurira kuri Yesu Kristo, byokoroha yuko nca numva ibitari muri Yesu Kristo sinihagarare ko nkabirekura imbere ya mugenzi wanje, nawe agize gutyo akarekura bitari muri Yesu. Turonse twese buriye muri Yesu turashobora guhura. Aho rero bagaheza rero bakamwagiriza, baramwagirije yuko ari ntanamufatwa afise ibintu byo ntibitomoye, n'ubundi ntibitomoye kuko adashaka ahagarara, ariko kandi biratomoye kuko ashaka kubashira hamwe. Aha Yesu ejo yereko atubwira ati ngo hahirwa abaremesha amahoro. Umuntu adashigikira abandi kubashigikira gusa kugira ngo aponde abandi, ariko agaheza akarondera ingene bose abaha kwirengera bakumva ko ari bamwe, ari abana b'umuvyeyi umwe. Ico nticama coroshe. Pawulo agaca ababwira ati, ariko asigura agira ati ijambo twababwiye si ego canke oya ukamenga ntirigira aho rihagaze. Rirafise aho rihagaze, rihagaze muri Yesu Kristo yaje kubegeranya mwese nk'abana b'Imana. Ntirihagaze ubwa mbere ku vyuriro vy'umwumu kwiwe, ryo nyene rirafise uko rifise imero yaryo, ahubwo ni twebwe turondera ingene tuva mu byo duhagazemo tukinjira aho Kristo ahagaze, aho Kristo ari. Nakigoroka misi yose n'umubano twama tugerageza kuryosha, umwe wese akagerageza mu bandi kuba umuco n'umunyu. Ariko iyi ego n'iyi amen biribukiriza rero kandi na cane cane ya ego Yesu yavuze akagamburukira se wiwe akaza ku isi kugira ngo aducungure. Bikibutse ya ego ya Bikira Mariya nawe nyene yagamburutse bigatuma Imana ishika ku isi. Yesu yamye ari ego imbere y'Imana. Muvyo wacu Bikira Mariya yamye ari ego kw'ishaka ry'Imana. Uyu munsi dusabe natwe hamwe bitugora, ugasanga twavuze ego idakwiye, canke twavuze oya twagwambaraye nyene vyenyuje imbere y'Imana,
n'imbere ya Ekleziya, hamwe hose bitugora kuba mu bunywanyi n'ubucuti na Yesu, kuko Yesu yavuze ati ego kwa se wiwe, Bikira Mariya akavuga ati ego ku Mana. Nibyo byatumye dushobora rero kwinjira tukanywana n'Imana. Hariho ikintu igihe cyose ubwiye Imana uti ego, Imana ikaronka inzira uba wuguruye, uba ukomeje c'ubucuti hagati yawe n'Imana, ubucuti hagati y'Imana n'isi, kuko wewe uri rimwe mu ishami ry'ubuzima bw'inosi. Iyo winjije Imana mu buzima bwawe, ibironsa bifatira ikinjira mu isi. Niko kuba rero umunyu n'umuco w'isi. Umunyu n'umuco w'isi. Mwumvise ingene Yesu agira ati mube umunyu n'umuco w'isi, bivanye n'ibikorwa vyiza abantu babona ko ibikorwa vy'urukundo, ibikorwa vy'ikigongwe. Ariko ugiye kuraba neza ku muntu yoshima kwakira isiguro yavyo yagutse, ni ugusubira muri bimwe ariko aratubwira ejo, kuko aya majambo y'Imana twumvise mu nkuru nziza akurikirana ayo twariko turumva ejo, aho yariko aratuyagira abahiriwe abaribo. Akagira ati hahiriwe abaye n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari bwabo. Hahiriwe abitonda, hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, hahiriwe abari n'umutima mwiza, hahiriwe abaremesha amahoro, hahiriwe abahanga bahuga ubutungane. Igihe urondera bene ubwo buhigwe, uba uri kuraba umunyu n'umuco w'isi, bikuvyaramwo ibikorwa vyiza bigutuma n'abandi bashobora kubona koko vy'ukuri ko Imana iri hafi yabo, bakarema nabo nyene, mbere bagacika uwundi muco. Mu bisanzwe aya majambo arahana kugira ngo tube umunyu w'isi, nuko tuba turi mu muco w'inema y'Imana. Ariko kandi Yesu agize ati tube umuco, ni ukuboneshereza aho turi, tutarinze kumera nk'uko umenga turondera kwimenyekanisha. Umaze kubona umunyu urawumva utawubona. Uyu munsi turi muri civilisation yo kubonwa, ya profil, ya statut. Ariko ugasanga ntitukiri muri profil yo kumvisha akanovera, kuremesha akanovera ku buzima, gutuma ibintu bitinjira mw'ibore ry'umwijima, kuko murazi yuko kandi umunyu aho hambere barawukoresha kugira ngo babike ibintu ivyononekare ntibibore, bakabirunga bakabishiramo umunyu ukabigumya ntivyononekare, kugira ngo natwe aho turi ntitureke ngo umwijima w'ingeso mbi ube gito bishobora kudukomokako canke biri hafi yacu, ngo bigume vyonona, bikaguma bituma ubuzima butakaza akanovera. Dusaba Mukama kugira ngo twese uko yatugize aho yaduteretse, twame dukurikira iryanzira y'ubuhigwe Yesu yatwigishije ejo, ngo dushobore kuba umunyu n'umuco w'ubuzima